ndaguha inkuru mwana, ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana, uyiha abandi mwana. Barundi kazi, mwebwe mwese mwumva ikirundi c'abarundi, ndabahaye mwaramutse ndababwira nti jewe nta fatiro tarida tuba idome kandi matara, jewe nta fatiro muco uticuza ucundisha igicugu c'umwijima. Ndabahaye mwaramutse ndabipfuriza umwaka mwiza w'2023. Nabamenyesheje ko uno mwaka w'2023 ni umwaka wo guhinduka, ni umwaka wo guhindura, ni umwaka wo guhindurwa, ni umwaka wa byose. Ni umwaka wo guhinduka, ni ukuvuga ni twebwe duhinduka. Ingobotozo uk yerekana imero. Ni umwaka wo guhinduka, ni umwaka wo guhindura, kandi iyo ngobotozo ur yerekana igikorwa gihinduka, ni ukuvuga duhindura ingero. Ni umwaka kandi wo guhindurwa, ni ukuvuga duhindura ibintu, ingene twara tugenza ibintu, ingene twara dukora ibintu tugiza kuzobihindura. Ni ukuvuga rero tugiza guhindura ingeso itari nziza, ingendo itari nziza, kugira ngo dukore ibintu byiza gose, kugira ngo dushobore gushika imbere muri uno mwaka w'2023. Kugira ngo dukore iki? Kugira ngo dushobore gukora neza, gukora neza kugira ngo habe iki? Kugira ngo rutere imbere. Ivyo nabivuze mperuka kugira ikiganiro aho navuze ivy'abangoni abacaka bari mu Burundi aribo bagina. Ndahibuka kugira kandi ikiganiro aho navuga yuko itariki 22 ukwezi nzero 2023 ko rero tuzoba dukwije imyaka 1959 duhereye kuri Yezu Kristo. Hanyuma je nagomba kucambwira abantu rero bampamagara bambira bati we Patrice nta fatiro nibiki ni kweri kufatira kuri Yezu. Je mfatira kuri Yezu n'imiburi uri je nafatiye kuri Yezu. Wewe wagomba gufatira kuri Faraoni Akhenaton uramufatirako. Wewe wagomba gufatira kuri Cesar urafatira kuri Cesar. Je nafatiye kuri Yezu kubera ariho duhera. N'imiburi je naragoze ivyo. We nawe ugomba kumpamagara umbwira ngo urumva ngo wahereye he urahereye he uko biri kose kizima jewe navuze nti kuva kuri Yezu Kristo ku kirangamitsi c'abaroma dufise tuzoba dushikanye imyaka 1959. Aho rero ubu nzanye ikindi giki, ibi ngomba mvuge navyo nyene. Hariho umwigisha wa kaminuza yabivuze, hariho uwundi muntu aciye ubwenge yabivuze, hariho n'uwundi muntu wundi yabivuze azocambarira, hanyuma jewe mpindure nzocemenya uzoronka agashimwe, uzoronka brevet. Ibi kandi ngomba nabivugishwe ikintu ca kabiri. Nye n'inganji General Major Evariste Ndayishimiye yatubwiye ngo ibintu tubona bitagenda neza tubivuge. Tubivuze rero kugira ngo nawe acarabo bakorana hanyuma bakora ibintu babikore neza cyane. Ubu rero jewe nitavye akamukiwe nkaca mvuga nti jewe nta fatiro tarida tuba idome kandi matara, jewe nta fatiro muco uticuza ucundisha igicugu c'umwijima. Mvuze ko inganji y'u Burundi, no kuvuga leta y'u Burundi, no kuvuga ubushikiranganji bw'umutekano, ni jambo rirerire mugabo je mvuze umutekano baca biyumva. Ubushikiranganji bw'ubutungane murakwiye guhindura, murakwiye guhindura. Muhindura iki? Ico kintu muhira ikibanza c'abakonikoni. Muranyumva neza? Ikibanza c'abakonikoni b'u Burundi si muri gereza, si muri prison, si mu mpimba. Ikibanza c'abakonikoni b'u Burundi ni muri laboratoire aéronautique du Burundi. Laboratoire hano kuvuga ibiro ahantu uruganda abantu b'abanyabwenge nkabo baja kugira ngo bakore ibintu bije kuboneka. Umukonikoni n'umuki, umukonikoni n'umuntu aguruka. Mwabarundi ndabasavye, umurundi aguruka ni incabwenge, c'est un savant. Uwo n'umuntu aciye ubwenge gose ntashaka kuja muri prison, ntibikunda. Bagonganiye mu kirere raba ingene mu bigenza mugabo ntimushaka kuvuga ngo ko bagonganye ngo ni mucaca muri prison. Ntibikunda na gatoyi, ntibikunda na gatoyi, kuko abo bantu ni incabwenge nzobishikako. Kandi noneho ibi n'ibiganiro bine, nzogira ibiganiro bine byo kubakonikoni n'igituma badashaka kuja muri prison. Ntibikunda. Je nafatira Patrice je ndabivuze rero mugabo kubera ndashaka kwihenda, mugabo je ndabona yuko ikibanza c'umukonikoni, ikibanza c'umuntu aguruka si muri prison. Oya,
ikibanza c'umuntu aguruka ni muri laboratoire, nzobishika ko hanyuma ubureka mbandanye. Nari navuze nti abakonikoni n'abaki, abakonikoni n'abantu baguruka, kandi ivyo bintu vyo gufata abakonikoni, ivyo bintu vyo gufata abantu bitwa ngo bananga yivuza vyatanguye mu 1980 bigatanguzwa n'umukuru w'igihugu yitwa Bagazi yica mugaba bamwita Bagaza, niwe bitanguje baca batangura kuba uruhigi rw'abananga yivuza ngo rw'abarozi, niho vyatanguriye. Ivyo rero navyo nzobivuga igituma vyaratanguye nico barondera. Mwabarundi bamumenya iyo ibintu bitera bija, bariko bararondera abarozi, haba abantu bariko bararondera, bariko bararondera ngo abananga, hari abantu baba bariko bararondera. Ivyo nzobisigura hanyuma mu kindi kiganiro. Ikibanza c'abarozi n'ubu ndabisubiyemwo, ikibanza c'abapfumu, ikibanza c'abananga ni muri laboratoire. Mwava muvuga uti Patrice ntafatiro, wewe uriko uragomba guteranya abantu. Ivyo nzobisigura mu biganiro. Mugabo umurozi, umuntu ashaka kuroga umuntu agapfa, umuntu afata imiti agakora utuntu akaguruka, ikibanza ciwe si muri prison, ikibanza ciwe ni muri laboratoire. None ivyo nabivugishwa niki? Je ntafatiro Patrice navuze ko kuraguza n'umuco kama. Kuraguza naje naraguje, n'abantu benshi baraguje. Kuraguza n'umuco kama. Kuraguza no kuvuga kuja ku mupfumu, kuja kwivuza, kuja kubaza kazoza kawe, no kuvuga kugenda kurondera aba astrologue, abantu barabane zasre bakaraba isi na Jupiter na Mars na Mercure ingene bimeze, hama bakasha kugira ibintu. Abo nabo rero nibo bantu babwiza kuja muri laboratoire. Hanyuma hariho ku inyitangizo, rag ni itsitso, ur ni ngobotozo, i ni yindi ngobotozo, a nagasozo. Nukuvuga rag uronkamwo iragi ibizoba ejo, ingiro n'ingendo. Nukuvuga kubaza ibintu bizoba ejo hanyuma umenye ingiro n'ingendo. Kuraguza no kuvuga iki? Kuraguza no kuvuga kwenda kurondera umuntu aciye ubwenge, umuntu azi ibintu byinshi, hanyuma akaca kubwira ibintu ingene bimeze, hanyuma ukazoca rero uraba ingene ushobora kubigenza. Nk'ubuhinga ndabereke, iyo mba naraguje urubura ruriko ruragwa sinari kuza, hanyuma bariko baramfata amajwi urubura rukaca rugwa rukaca rubutuza gukora, nari kuba namenye yuko ruza kugwa hanyuma sinze. Mugabo reka mbanze bandanye. Abapfumu burya rero n'abaganga n'abapsikologe n'abantu benshi cyane, abapfumu barakora ibintu byinshi cyane. Abapfumu n'abaganga kubera baravura, abapfumu n'abaganga kandi bariyica. Muvuga ngo abapfumu ngo baratanga ngo imiti ngo bakica umuntu, abaganga bo ntibica, abaganga bakororida, abaganga ntibazi, ntuzi ko tuzi kuvuga ngo urushinge rw'amazi ngo nakabamutera urushinge rw'amazi ngo acarapfa ngo acaragarama. None abayishwe n'iki? Abayishwe nuko bamuroze. Abaganga bo kwa muganga b'abazungu bararoga nkuko n'abaganga abapfumu b'u Burundi baroga, nico kimwe. Urumva rero ivyo bintu ushaka kuvuga ngo ngiye kwa muganga, ngo muganga ngo yarize, ngo muganga ngo agira ibi, ngo ntateranya abantu, cyo kimwe. Muganga arica, muganga aragira gute, cyo kimwe nuko umupfumu nawe yica. Mugabo jewe uranyumva neza iyo ndiko ndaja. Hari ikindi kintu biyita gucisha. Gucisha ni iki? Gucisha naco nye n'umuco kama, kugira kurondera uburozi n'umuco kama, nkuko nino n'abazungu bashaka kugira kurondera uburozi n'umuco kama nabo wabo. Hariho ku nyitangizo cha bivuga gutema ikintu, hanyuma ishi ingobotozo, a agasozo. Nukuvuga uragenda ahantu bakaguha uburozi bukeyi, ubwo burozi bukaba aribo ubuzobandaniririzako. Uragenda ahantu bakagucira kwa kantu, nuko ico gucisha kivuga. Mugabo gucisha umuntu abagomba kuba umurozi, nukuvuga umuntu ari ahantu akaba yibereye nko mu rumonge agakora ibintu, umuntu ari mu kirundo agahwera. Unenuga ko uwo muntu aciye ubwenge. Ikibanza ciwe si muri prison, ndabisubiyemo. Ikibanza ciwe ni muri laboratoire. Ufata uwo muntu umujane muri laboratoire, hanyuma ubwo bumenyi bwiwe buteza imbere Burundi. Nuko ngoma ndakubwira, none umuzungu agiye kugira centrale nucléaire, none bikora iki? Bomba atomique yakoze iki? Bomba atomique yari yo kuzana ibiharage, bomba atomique yari yo guhinyama abantu, yari yo kwica abantu. None uvuga ko n'abantu bakoze bomba atomique nabo nyine n'abarozi, bamwe baroga mu buryo bwabo, abandi bakaroga mu buryo bwabo. Nukuvuga rero ni bimwe. Abazungu barashaka kuba baroga, abarundi barashaka kuba baroga. Urumva mugabo umuntu akora bomba atomique aja muri laboratoire mu bazungu,
muga mu Burundi umuntu ashaka kuroga bakasha mujana muri prison kikunda. Umuntu aroga mu Burundi mujana ahantu ashobora gutera imbere agateza imbere n'u Burundi. Aho ndabandanya abazungu bararaguza mu gihumbi n'amajana 1942 abantu tuva ku mutumba umwe canke baba hafi yiwanje barabizi. Hari umuntu w'iwacu yagwaye agwaye turamujana Igitega kwa muganga. Hariho umuganga yitwa Dr Gamzatov, abantu b'Igitega muramuzi. Uwo muntu w'iwacu araremba aremvye, hanyuma atubwira ati none mwabantu ngo ndabazi none ino nta baganga bariho bo mu Kirundi tutibariho atuye umuntu mujane mu Kirundi. Iyo twamukunze kwa muganga yacapfa ugatwara mujanye mu Kirundi aravuga bya bintu byo mu Kirundi arakira. Hari ingwara zo kwa muganga n'ingwara zo mu Kirundi uwo muntu yarakize. Uwo rero n'umuganga yari umuzungu wo mu Rusiya mwe yatubwiye ati genda twara umuntu mukure ngaha umujane kwa muganga mu Kirundi. Twara mujanye yarakize ngaha nshitse muri Canada narabaje none no hari abapfumu bati bariho nyene. Je naragiye kuraba umupfumu wo muri Canada arambwira ibintu nyene nk'ivyo nyene mu Burundi bavuga navyo nyene nzovuga mu kiganiro gikurikira nzovuga abapfumu navyo nyene nzobivuga. Hanyuma nsanga bakora kumwe cyada mbona nti bwa bunde Barundi uko bakora niko n'abazungu bakora kandi uwo muntu umupfumu yari umuzungu yari umwirabura bakora kumwe. None kuki abazungu kuki abapatiri badashaka ko twebwe Abarundi turakuza? Kubera iki badashaka kuduca ku mupfumu? Kubera iki? Urakwiye kucibaza mu Burundi we ugomba guteza imbere leta mvyeyi leta mpuzo urakwiye kucibaza kubera iki? Bagomba kudukura ku muco kama wacu kuko kuraguza n'umuco kama kuja kurondera uburozi n'umuco kama. Mugabo ubwo burozi naba ingene bushaka gukora kugira ngo buteze imbere igihugu ntibwica abantu nkuko abantu bakora bombe nucléaire batayikora kugira ngo baze gutera abagenzi babo baza gutera abanzi. Ubwa kabiri abapfumu bakora ubumara. Abapfumu barakora ubumara, abapfumu n'abasiyanifike, abapfumu n'abashimiste. Abadayi ikintu bakoze mu gihumbi n'amajana 1993 kwabaye kwica abapfumu bose. Abapfumu buko bakabaye babishe bose. Niyo mbwa gute bambwawe yerekane gute bambwawe aho rero bombe mukati rakunda ndiko ndagira ikiganiro za maci yaziza sinzi igitego. Rero ndiko ndavuga yuko mu gihumbi n'amajana 1993 abadayi baciye bica abapfumu bose mu Burundi. Babica kubera iki? Kubera bakora ubumara uca ku myambi. Nuko nukuvuga ko abazungu barabonye yuko Abarundi dukomeye. Aho ikindi ca gatatu kudukura ku bumenyi bwacu nivyo nukuvuga umuzungu ntashaka kubandanya aryoherwa azi yuko hari ikindi gihugu ari puissance chimique. Nukuvuga ari igihugu gikomeye gose mu gukora ibintu bishaka guteza imbere ico gihugu. Turaryoherwa kubera haba habaye guhiganwa. Ntibashaka ko bahiganwa rero. N'Abarundi namwe menya yuko hari ibintu mufise bisumbye abandi. Ubwa kane batubuza kuja kuraguza kugira ngo batwibe ubutunzi bwacu. Baradutwara ibishusho, baradutwara bakatubuza guterekera. Abazungu nabo baterekera. Murazobaza ikintu cyitwa Halloween. Murazobaza ingene imizimu iterekerwa. Ino mu bazungu imizimu iraterekerwa gose. Murazobaza ibiti vyacu. Ibiti ni kubera iki baza kubitora. Murazobaza ibikoko vyacu. Ni kubera iki batwara novuga ngo insato z'u Burundi. Nukuvuga n'ibintu bikomeye. Ngoma ndabaza ikintu kimwe. Patiri murazomuraba mu misa. Patiri imisi itanguye arasoma arutari. Haje basomye iki? Singa baguteranya. Patiri murazomubaza wenyine. Abasomye iki haje asoma arutari. Aho rero baravuga ngo Patrice Mweranda, ngo Idefonse Mweranda, ngo Maria nde Mweranda, ngo mudusabire. Ntibari ko barambaza abantu bahwereye. None abantu bahwereye baba bakira abantu ibari imizimu. Agahanambwa ni kwipasika aho batondeka abatagatifu imirongo bavuga ngo mudusabire. None abantu bari ko barasabira nabaki? Abo bantu dusanga badusabire nabaki? Nabantu bariho? No. Oya, ni mizimu. Mugabo gasanga twe tuvuze ngo ngomba nterekere soko kurwanje ndemera ngoya. Wewe muterekere so wawe bari kuri umwe ngoya. Wewe muterekere soko kuri wawe yitwa basogomba ngoya. Kubera iki? Ico nukuciyumvira. Aho ibishusho vyacu biri i Roma nibindi bajanye iwabo. Jere nkavuga nti nkagomba guhereza ngaha mvuga nti abapfumu, abarozi, abakonikoni baguruka. Ikibanza cabo si muri prison. Ikibanza cabo ni muri laboratoire. Ata laboratoire iriho yabo. Murabi ibindi ngene mushaka kubagira mugabo mushaka kubafunga. Bica abantu babuze.
ni nkuko n'umupolisi yofata inkoho agarasa umuntu bacamubuza mugabe ijya nkoho nanyo nirica nkuko umupfumu nawe afise uburozi ntabwicishe ijya nkoho umupolisi afise ijya nkoho umusoda afise irica mugabo itisha umuntu ni igikoresho none n'ubwo burozi rero butisha abantu heza nawe Hitler n'umuntu mubi cyane yafashe abantu ababwira ati mwebwe muraciye ubwenge muri cyabwenge sishaka kubica mwebwe kora ibi bomba atomique yagiye gufatwa n'abanyamerika yatanguye gukorerwa mu Budage urumva rero muri ico gihe rero nagomba kubabwira ko umuntu aciye ubwenge n'umuntu azi gufata ibintu byose naho byo bari bibi akabiteza imbere. Ikiganiro kizokurikira nzovuga abapfumu, nzovuga abarozi, nzovuga abakonikoni, nzovuga abananga. Nivyo nzovuga ndabira bereke nivyo nzovuga abapfumu, nzovuga abarozi, nzovuga abakonikoni, nzovuga abananga. Nivyo nzobabwira. Aho rero muri kino kiganiro ca mbere c'abakonikoni n'ingene ikibanza c'abakonikoni kitari muri prison, kitari muri gereza, kiri muri laboratoire aeronautique, tugikesha umukobwa wanje Marie du Cenacle bumwe mana niwe yamfashe amajwi. Murakoze rero, hanyuma umunsi mwiza. None rero je Patrice Tarayida tubarije mukandi matara jewe ntafatiro muco uticuza ucundisha igicugu c'umwijima ndagomba nakubwire ko ndagusezeye n'ugukanya harakanye urabona ingene hameze urumva n'ugukanya harakanye ndagiye aha ntangura kugira ngo nguhe amaboko aha rero ndagiye kwara kugira ngo ndakwigishe ndakwereka n'ibintu urakaramba urakagwira uragahora ku ngoma urakarenga abansi barengutse urakarenguka abansi barenze bishitse mu gaserukira icarimwe bobo bazorengukira kurengwa. Bye bye.